Yeah, upper. The best way record. Bring the shadow. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Umukenyezi nikirumara haranira agateka kiwe kuko arabikwiye ntumukumira ahubwo muha agaciro kamukwiriye. Nikirumara mu buzima kanatsinda arashoboye, niwe mushinge w'ubuzima muha agaciro kamukwiriye. Wibutse iyo yagukuye ahubwo zana inyerere umwambike. Amezi 9 y'ibungenze azinduka umutwenzi arondera ico rirenza. Habwa agaciro mukenyezi, ibyo ukora ni nk'ibikora inka. Ukwiye kwambikwa igitsibo, ushira umwana mu mugongo, isuka ku rutugu, udukwi ku mutwe ukemera ukagendera iryo banga. Useruka iyo rukambye ukaja mu bafata ingingo, ukagaruka ugatunganya ivy'urugo. Uzinduka mu gatondo uhetse ikibondo, reka ndakwita umwamikazi wo mu rugo. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Umutegarugori mwite, umuhora akeye n'umunarugo mwite. Inkingi y'urugo wanira agateka kiwe mu kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Ihohoterwa mu rugo agatabwa inyuma y'urugo, akakwa agaciro kiwe atagira uruvugiro. Amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi, hagurukana inkomezi maze mukenyere zigume mu kugwanya ico cyose cyosubiza inyuma umukenyezi, kuko niryo shingiro ry'umuryango. Afise n'uruhara runini mw'iterambere ry'igihugu, akora mu bisata byose, nimboneza muri byose, akerebutse muri byose. No mu ntwazangabo arashoboye, ashobora gufata umuheto agahagararira amahoro. Abakenyezi murashoboye, kanatsinda ntacabananiye, kanatsinda nimwe mana ya kabiri. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Shimwa ushimagize mukenyezi, ukwiye kwambika ukirezi mama, ukwiye kwambika urugori. Yeah, Suwabisi Amina, mama mheshimiwa. Yeah.